Izina ry'Uhoraho Imana yaremye isi n'ijuru rihabwa ishimwe n'icyubahiro. Ndabaramukije amahoro y'umwami Imana abane natwe muri byose. Nitwa Vincent NGENDAKUMANA kubera nabonye mw'abashitsi abasigaye nabo turazinanye. Kandi ndafise umunezero mwinshi cyane wo gukorera Imana ibituzibiranya bitubuza bitugwanya intambara twirirwamo tukararamwo biruzuranye n'ivyinshi ariko ndashima Imana ko ducira inzira ikaduha nuko tuyikorera haba hano canke n'ahandi abapapa abamama abantu bose bitegure gukorera Imana ikaducira inzira tukaba mu byiza. Ndanezerewe n'ibindi mbona biriko biraba hano mwabonye ingene byagiye birakurikirana. Amakohare yose yaririmbye afatiye ku nyubako dufise nahajya muravye kuri ekra ubona ari byo biguma bicana cyana ko bifuza guterera tukarangirwa amanimero y'amakonti dushobora gushira ko amahera hanyuma ndaramirije mwabonye ingene yabigenjeje gusa namye niyumvira sinzi ko ari n'ubundi nabibajije ko nabonye imifuko y'isima n'amafera beto namye nibaza nti mbega mwikoraniro rya kabiri bagaruka nabijya canke baja kuzana ibindi sinda bitora kubera bijya twabibonye ni imifuko 3 n'amafera beto 4 hanyuma ibyo ntabonye n'ivyaramiyere yatanze mu binyegeje muri envelope ubuturongoye kuri programme yavuze ati ni miliyoni myinshi kandi bivuye ku mutima atakindi ubona wagunze Imana bibari byinshi kuko Imana ntizotubaza ivyo itaduhaye. Sinzi ico mwari muvuze esafi sana magunira y'isima nariko niyumvira nti namba bajya abakozi mwatumye kuyikorera amahera mwari mwakoresheje yaheze muraza kutubwira tubahembe baja kuzivugira kabiri. Hanyuma ndafise n'umunezero kubw'ubugeni bwerekanywe buzoba kubera hajya harimo vyizigiro ana twamaranye imyaka myinshi cyane muri ko hare vyizigiro ubu baramujanye muri rya rindi shengero ntawe ubizi ko bazotwemera kumugumiza ino ari mu bakobwa benshi basohotse bikanyohera kuko twarasenze ndakunda kwita no mu bitandaba umukobwa wese ageze mu bigero iyo agize itombora tukamenyana ndamusengera atarinze kubimbwira kubera ndabizi yuko ivyo wojamwe byose ukiga ukaronka impapuro nyinshi z'imitsindo n'iziri hejuru ariko hajya ku mwana w'umukobwa nta diplome yosumba kuronka umugabo naho worarama. Rero iyo bibaye hariho abandi twarabasengeye cyane abandi babirazwi twarabasohoye baragiye bamwe bakimaze iminsi mikenyi mu ngo zabo barava mu isi ariko ndanezerewe cyane no majambo ngiye kuvuga ko niteguye ko aho mu kirere buca duhuriraho kuko bahejeje neza. N'abandi rero bakiri inyuma muri ko hari byizigiro nabo nyene mugume muri kanuye mugume mureretse burya hariko haregereza ariko naba bandi ntimugira ishari nabo mu yandi makohare nabo hagati mu ishengero Imana tuyizigiye izodutera iteka. None hamwe duherukana twari twavuganye ku majambo avuga ivyo kugaruka kwa Yesu n'umuhero w'isi. Singira isoni zo kubisubiramo ngo kuko ndabizi ko tuvyibagira. Naje wenye niyo ndiko ndasubiramwo soma ry'amajambo impwemu y'Imana ibingarukana mwo ndahiriwe kubera ibiri kiranyibutsa mu biturigize twese harimo kwibagira kandi rero mu by'ijambo ry'Imana ho no mu byo kugororoka ibitugwanya byose bitugwanya bituzibira bitubuza ivyo nico gituma kuvugibukanya ataco bitwaye imirongo dusoma ngomba ko dusoma ijya mirongo nyene gusa uno munsi turaja kongera ko umurongo noba ntavuze wanditse mu butumwa bwiza bwa Matayo yamarana muvuze Matayo mugabo twongereye ko nayandi majambo ari mu banyefeso hajya mu gihimba cya 6 umurongo wa 12 atubwira ko abo tugwana tarabo ngaha tarabinyama ariko ari mbwe mu mbiza hariya ama tugende mu gace gatonye k'imyaka 7 tuzomara mu kirere uduce tuba turagarukiriza ho gatonye dusubire rero dusome ajya majambo nyene tubona mu butumwa bwiza bwa Ariko bwa Luka 14 murazi ko twasomye ku murongo wa 50
Luka 12 murantonga ku murongo wa 54 no twasomye iyi mirongo ibiri mvuga na itanze hariya mu buhinga bw'ivyuma. Iyo yindi mvuze nayo ngira nibayihambye nayo barayishirako kuko bari byiza ko tuyigira. Hanyuma iyo turonse imyanya canke iyo tuvyigoreye kuko ntibikunda ko turonka umwanya wizanye, bisaba ko tuwurondera tugasoma amajambo y'Imana. Abwira abantu ivyo kugendeza igihe cyabo, kandi abwira ishengero ati iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mugira ngo imvura iraguye, kandi niko biba. Iyo mubonye umuyaga uturutse ibumanuko mugira ngo haraba indugumba, kandi niko biba. Mwandyarya mwe, mwari muzi kugendeza isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugendeza iki gihe? Kandi namwe ubwanyu ni iki kibabuza kugenzura ibyo kugororoka? Twavuze yuko aya majambo ndayitije adasanzwe avuga iby'umuhero w'isi, mugabo nuko asanze arimo ibintu bivuga ibimenyetso byerekana ikintu kanaka, kuko twasanze ari amajambo Yesu yari kashaka kubwira bajya abantu bagomba kumenya ikimenyetso cyerekana ko yaje avuye mu ijuru, kuko batamwemera ko ari yavuye. Nico gituma navuze ko hajya amajambo duce tuyasoma hajya mu butumwa bwiza bwa Matayo, muja kuyasanga ku murongo wa 16 uhereye ku murongo wa 2. Aha niho havyerekana neza, kuko arabisigura yibabwira ati nta kindi kimenyetso muzohabwa atari cya Yona. Yona nawe yamaze 3 mu nda y'urufi, hanyuma ruramudaha ku musozi ngo abasigaho arigira. Ayo majambo nayo yavuze ko arimwo muri Matayo, mugabo ico gice n'umurongo sinabivuze. Aha twavuze yuko hariho ingene na jewe nyene nishizemwo, navuze nti kuvyo kugendeza, umuntu akagendeza, ukagendeza ibihe, ukamuraraba. Ejo bundi ni ngaho namye niyumvira ingene twara tugendeza ibihe, imvura itasuye gushika mu kwezi kw'icumi isi yaba yanyoye neza, tukamenya yuko muri ryandwi igira 3, kuko imvura yatasura neza mu kw'icenda. Hanyuma abantu bakarima bagatera imirima, mbere ibigori ndibuka ko byasigara biruma barabiteye. Imvura yaca igenda igasubira hejuru indwi 2. Muri zindwi 2 imvura ikagaruka kugwa neza, ivyo bihe byamye bipanze uko nyene niko biri, uretse kubera ibihe bisatira cyane guheraheza iherezo bigenda biravuruganya ibintu bikagenda biravyonona, ariko ubundi ho niko vyagenda. Hanyuma hagashika no kumukubeza ukamushika mu kwa 2 bakakwita ruhuhuma, abandi bakavuga bati no kubera abantu baba bari ibigori cyane baba ariko barakorora, nico gituma kwitwa ruhuhuma. Ariko kwari ruhuhuma cyane cyane kuko imvura yarahinda hama ntigwe, nico cyitwa umukubezi. Ubu haraho bishika mu kwa mbere, hari naho utamenya aho byabereye. Ibyo nibisanzwe kugendeza ibihe muri izo nzira, nkeka bisigaye binanirana. Ariko naragendeje yuko burya mu ndwi yagira 3 imvura igarutse, cyama ari igihe cyuko tujya kumigina canke ku nzira ukagenda uratora ubuzino. Ubuzino sinzi abantu ko babuzi. Unye ugiye ibubanza hajya igihanga nk'ikiro wokigura nk'ibihumbi hafi 20. Ico gihe byari byagusa, kandi byari ibintu byiza byinaza nk'abantu yakoroka batazivuye. Twaragendeje ibihe, muribuka ko nababwiye ko ari mwe bamama bazi gusuzuma abantu imitima yabo ikora, isanzwe ikora niko twakivuze, kubera umutima uratera, imitsi nayo uko umutima utera niko igira gutya. Twarabonye n'ahantu bice bimwe abantu bumviriza ko umuntu akiriho bakoramwo. Ivyo bice dusanga ni hano hambavu y'ugutwi, n'ubu nkoze ko numva kugira gutya, dusanga ivyo bice ni hano hariho imitsi birikora, n'ubu nkoze ko ndayumva. Niho cubigira ntusamara, uraje kubigira nta butari bwabigire, uraje kubigirira handi. Ivyo hariho bikoreshwa n'umutima utera. Ariko niyo hano sinorinda gukuri kravati. Murabizi yuko mwizosi ry'umuntu naho ari umuntu w'umugabo apana w'umumama gusa, musanga kenshi hariko aragira gutya. Hariho rero ababivuga kubera bamenyeye gusakuza ati nakariminda, ariko hari n'abandi babivuga kubera babigendeje, ugasanga tujya mwana yaratoye hasi, kandi ugasanga nivyo arafisinda.
abo rero bitwararikwa kwama bararabwa gutyo nabo bazitwaye abagabo babo batatu nibo barabwa kenshi. Uzoza wumva umuntu agutelefone ngo hewe ngo amahoro ku telefone atahora gutelefone ngweme ngo babakobwa bawe barakuze ngo twarahuye ngo ubu ni inkumi ngo uri mu kudutumira uragaba. Twabonye ivyo kugendeza n'ubu ndacabigendeza ntibirahinduka ivy'imvura ingene iyizananye ku muzinda ishoreye ku muzinda iyo mvura ntiduhora tuyironka ngaha. Kenshi ikimanuka mu kiyaya ca Rusizi hariya nyene igenda wumva ihindira hari ibuvira mugabo imvura izanana ngaha ibugarama ukabona ari hizirikiye neza ibigomba igwe no ngaha hose iwacu. Ariko imvura izirikiye aha mu Nyambuye hejuru ya Ntahangwa ngo aha ntituyibona irengana ijana vire Kanyosha hariya Ruziba. Ivyo narabigendeje nta nuwo twakwirirwa turapinga ngo tuje mu byo gupinga kiretse ari bishatse kumara amazi. Rero ibi twabivuze kuko abanyabwenge bivyanditswe twarabonye yuko bari bazi kugenzura. Mwibuke yuko usomye ajya mu butumwa bwiza bwa Ariko mu gice cya 2 uravye igihe c'ivuka rya Yesu bajya barabonye inyenyeri. Ijya nyenyeri yari mu bintu bagendeza bamenye bati hari inyenyeri ni nyinshi cyane zitonze kwijuru mugabo hari inyenyeri yerekana ko hari umwami yavutse. Ivyo onye Yesu ariko arabwira ati murazi kugendeza imisi n'ibindi ariko ntimuzi kugendeza iby'ijuru. Muri ivyo barabigendeza kuko baragiye no kwa Herode kumubaza bati hariho inyenyeri yatweretse ko hari umwami avutse tubwire yoba yavukiye murabizi aho yavukiye. Ivyo Herode ntiyagomba kuvyumva kandi n'ubu niko bimeze. Nta mwami yoja kuvukira hari uwundi mwami yokoresha ubundi buryo bwose kugira ngo hagume hari uyo mwami umwe. Nico gituma no muri bahangira sozerere ubona yuko hagomba kuba umwami umwe azobaganzisi akuye amareta yose ariko azoba yigize Kristo kuko Kristo nawe azoba agomba agaruke kwimura no komora no gusenya ingoma zose zingorane ngo hime ingoma yiwe imwe rudende. Rero sinova ahantu aka kantu nagavuze none ko Yesu yagirije abantu ati murazi kugendeza ivyo ariko ivyo kugendeza ibihe n'ivyo kugororoka navyo ninde yababujije kubigendereza. Sinovuga ko ibi twari twavyumvise cyagihe hamwe duherukana hano sinibuka amatariki sinaravye mugabo sikera cyane mvuge ko n'imbere yaho twari twaravyumvise ariko ntagire ushira urutoki hejuru mugabo mbazi ikibazo naje yonyene ndimwe mu bibaza bega kuva dutangura kuvyumva ivyo ni bangahe bashize imitima kukugendeza no kugenzura yuko kugaruka kwa Yesu Kristo kwegereje. Ntuduze urutoki ariko wihingisha mu mutima wawe kuko nambi ico kitoba kiri mu vyo twiteze mu vyo tugenzura vyo dutesha inzira kandi mwosanga hari ico twahombye hari ivyo twategerezwa gukora mwosanga tutariko turakora kuko hari igihambaye twibagiye. Ariko tugomba kwiyumvira mbega Kristo azogaruka mbega niyagaruka bizotumarira iki twebwe. Uca wiyumvira ati none ko hari ico bizomarira ubwo sinkwiye kwama nderetse. Iki gihe c'iherezo kivugwa twavuze gute twarabibonye muri Bibiliya yuko igihe cya mbere cyarangijwe nuko Imana ikuraho harabo yatse ububasha kandi twarabonye yuko n'igihe Yesu acikanye hari ikimenyetso cyuko abaherezi bose bahejeje no kwakwa nabonye nivyo bahora biratira kuko Kristo yacikanye na saa 9 yari amasaha yo gushikana ikimazi cyane kera. Ikitambara cyari kiri ahantu hera cyane hera hindwa n'umuherezi rimwe mu mwaka naco kiratabuka gihereye hejuru hasigara aramenya bigomba kuvuga ati abaherezi bose murakuwe ku kivi kuko byarabananiye mwarabitovye. Nibo bajya mwumva Bibiliya ivuga narabavuze ndabisubiyemo bama bagomba ivyo bibugunyirira bama bari abantu binda ndende banije imbere nibo bari barahinduye aho gushikana ibimazi vyiza Imana yari yaravuze bakabijana ku isoko mu rusengero rw'i Yerusalemu kugira ngo babidandaze. Nibo badandaza inuma hajya mu rusengero rw'i Yerusalemu nibo bari barashinze abakozi babo babikora
Imana ati murabitobye muravyononye. Kiriya gice cya mbere tubona ko ariko caje kandi iyo cyagiye cyatanguriye cyahereye kuzimanganya ivyo kandi ku mpera rero iyo kigira kije guherera kigiye guherera aho gifutanganya ibintu byose tubona biri ku isi hanyuma hakaza bishasha kuko bibiri ivuga ngo ijuru risha n'isi nsha na Yerusalemu nsha kuko ivyari bihari byose byari bihejeje gushongeshwa n'ikibengebenge cy'umuriro. Harahiriwe rero abantu bareretse aka kantu ngomba kugatebako ngomba kukamarako umwanya. Mbora ndaba mu minsi yeze gifise amaso aramba kuraba ibintu vya televiziyo iyo umuntu ari karara umupira ko ari gihurabira mu nzu ndavyibuka ukaja abandi bamaze kuryama ukaja ku mupira uri kuraraba televiziyo uri wenyene rujya gwa matago rubera mu masari uba ufise akantu kakashima akantu kagatambara kubera imibu haba hari imibu ntuburi mu musegetera usanga amaso umuntu aguma yashinze kuri televiziyo kuri ekra hajya no kuvuga n'imibu uyihinda utayiraba. Sivyo iyo dumye mu gutwi ko nturabibya oya umuntu aguma ari karitegeza ivyo bintu nyina akunda iyo ukuriye ku maguru kagatambara ndi gukoresha niyo hoba hari kindi cyo kuboha wokanguka cyagushikire cyakuboshe kubera hari ikintu ureretse ugumura. Nico gituma ahantu akona kando gatonye imvuze namwe murabona n'ubundi burorero bwinshi bw'ikintu umuntu areretse bw'ikintu umuntu ahahamiye ashinze kwijisho niyo yoba aryamye arakwa kuba ari carota niyo yoba ari kariyumvira namwe muri ko muraganira ibiki nk'ubu aba bantu bahejeje kwerekanwa ngaha sivyo umupasiteri yabahezagiye mugabo ngoma ndababwira ikintu kimwe hajya n'abakobwa babiri n'abahungu babiri mwogomba kumbwira nabo nyene bari ngaha baca baduza urutoki bampenyutse burya hohera isaha batibutse umunsi bazogira ubwo bukwe isaha imwe hajya yohera kuva saa moya gushika saa 2 iti saa 1 iratambutse yavyibagiye itariki azogirira mariage. Ico kintu ntigishoboka ibyo yogira byose mbega mu minsi yeze ntihari abatubwira babonye umuhungu agira rongore hari aho byashika atarakwiza kanoti ugasanga kuri nyandwi nyene kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nguye ari ku makinga gigi ariko araca kurondera amahera kundara abo bihuye atiyo ninde akubwiye kuva muhira amasanganya kuri mwebwe arakaze subira muhira n'ingoga ariko hajya ntacu umufashije igihambaye nuko muhajya amahera ari kurondera hama kamugira ategenda muhira nico gifise akamaro uriruka n'ibinono ibirenge bigashuha niko bigenda rero tureretse Kristo bigomba kuvuga ngo iki bivuga yuko tuguma tureretse mbega ndi ku gitanda muri bakarede umutima wanje ugubureretse mbega naracitse ukuguru ndiko ngira ku mabekiye umutima wanje ugumureretse kuko Yesu niyagaruka niwo kamara amagambo niryo zingiro niryo fundo ry'abantu bizera niho rizoba rifundikiye ry'abaciwe imitwe bazira Kristo ry'abanyonzwe bazira Kristo ry'abarashwa amasasu bazira Kristo ry'abahamwe ni kugaruka kwa Kristo niho byose bifundikiye. Rero abantu bose tukaguma tureretse iyo twahaze apana guhaga ntacyo yimena ngo dufite tuvuze twibagira kugaruka kwa Kristo iyo dushonje tukareka gushonza nk'abatagira ivyizigiro kuko birabaho mwisi mutoza mumbwira ingoma izo bikura atari ya Mesiya uwatora uwasizwe amavuta wapi n'ama leta yozokorana gute pame ati ikiya gisata gitanga ifungurwa n'igikore hari abazoguma bashonje mbere hariho n'abariko baricwa n'inzara ibi murazi ko twabivuze muri ibi bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo inzara iri mu byo Yesu yavuze ibi twabisomye ubutumwa bwiza bwa Matayo 24 uhereye hajya ku murongo wa mbere. Murabizi ko twasomye abigishwa bariko baramubwira byamubwira ndiko ndanyarutsa mbona imyanya namba ari byo mbona umenga isa nigiye guhera no kuvuga ko ntaraguritse bavuze bati byo kugaruka kwawe n'ivy'umuhero w'isi ni kimenyetso icyahe kizoba kivyerekana tuzorabira kuki ko we ugiye tuzobibwirwa nande. Murazi ko yahereye ku ijambo rivuga riti mwirinde ntagire umuntu abazimiza niyo jambo Yesu yahereyeko soma neza ati kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo
kuvuga munsi ibi ejo bundi mvuga ivy'imbere yaho ko ndashaka kubivuga kuko vyarabaye amajambo y'Imana tuyize imyaka myinshi cyane. None inyuma yahajya je narabonye umuntu ndiko ndarondera ko yoba ari umuntu asengera ngaha. Ziya tariki nzozirondera ndazimenye hanyuma mbaze kugirya gihe yoba yari yasengeye aha. Kuko jewe undungikiye message ivuga mu telefone ukambwira ngo no kuvuga yuko ngo jewe mu byo narose ngo Imana yaranyeretse ngo hanyuma mbwira yuko ibyo bintu biranacangacanganye iyaba nabiteguye neza habirimwo biranavanga ngo Imana ngo yavuze yuko tugomba kuba maso ngo dusenge cyane ngo kuko aha mu isi icyo gihe ntiyari karavuga mu Burundi gusa ngo aha mu isi bagiye kuva amaraso menshi ngo y'abantu ngo atigeze kuboneka wagiye kuba ngo intambara ndende ngo abantu ngo bazokwicana. Urumva ivyo bintu rero bicangacanganye munyu mukumva agiye guherahereza kuvuga ngo naho twosenga gute ngo ibintu sinzi ko bizohava pumbafu. Urungitse message agace genda guhereza ku majambo avuga ngo bisaba rero yuko abantu twese twiyeza ngo hanyuma tuje imbere y'Imana dusenge ngo kubera ngo iyi message nayo ngo namukunda abantu 15 ngo uyibarungikira ubunyene ngo nanje namba ndimwo ngo uyindungikira ngo kandi ibintu utabikora ngo witegure kuronka ibyago ngo bingana n'ingene ukengere iyi message. Jamani la je ntimuzosubire n'abaruri ngaha muntu abare mu ndeke ibingoye sivyo. Abantu rero umuntu akaja hakamyora amasa kavayo ati turapfuye turagowe iyi message ntayirungitse ukazibona umuntu atahora na kwandikira message ngiyo ndani waraba ni bwa bugugu none ibi yari kundamutsa ntiduherukanye ivyo bintu sivyo. Ibiranga ukugaruka kwa Kristo Yesu biriyahari biguma biboneka ku munsi kandi ibyo dusengera bigashoboka biriho ariko ibyo gusengera ibiranga ukugaruka kwa Kristo ntibishoboka. Tagira umuntu azokubesha bisa n'ingene uzoba uri kurasengera narakivuze umuntu ari kubise agomba kuvyara umwana ukabona umuntu ariko arashinyiriza ibise byamufashe ati abasenzi namwe murakora ibyo musengera ugomba ntavyare reka nico ubushaka ugomba imuhitane ugomba ihereyo. None ko Bibiliya ari kwivuga ko bazobabara nanone bari nitombora byaragabanije erega baba barajya amezi 9 yose akarinda hera bashinyirije. None urabona ubuntu bw'Imana bugenda burabigabanya haraho imuremera haraho zitaza kumwe hari igorana ubu hari indi tagorana ariko hageze gutera igisekweri ndagira umuntu azoza kuguhenda ngo numusenzi bakurambike kubiganza ku buryo uzogenda hano ujyamugone hanyuma uze kwikangura umwana ariko ararira. Oya uzobanza ushinyirize ubabari ivyo gusinzira ntibiba bihari. Ibi rero niko gutyo nyene niko tudashobora gusengera ibigaragaza kugaruka kwa Yesu n'umuhero w'isi kuko cyoba ari kinyoma yavuze namba twosenga akaba ari wasubira kubihindura yoba yarihenze. Ibi rero by'abantu bazimiza abandi abantu bazimira abantu inyigisho mbi ziriko zirayumbayumbisha abantu umuntu akabura ahagarara uno munsi ugasanga hagaze uko hirya ugasanga hagaze gutya undi munsi ugasanga hagaze uko umuntu akabura ifatiro akamera nk'akantu k'agati kari mu mazi mu kiyaga. Hariho imiyaga 4 mu kiyaga. Umuyaga wa mbere wita Rubangwe uzanana iyo muzazambiye hariya usuka umujana hariya. Umuyaga ugira kabiri wa wita Ingunza uzanana Rukuga kuruzi Rukuga hariya nawe usuka umujana ino. Hariho uwundi muyaga bita Igitembagara wamuzanana ku misozi nawe usuka ujana hariya. Hariho uwundi muyaga wazanana iyo turi mu Gatumba uzanana Karundo nawe usuka umuzanino. Urumva akantu kari mu mazi rero kagati urumva haje uri hariya usuka umujane iyo haje uri hariya iyo haje kwa Rubangwe iyo haje Ingunza turarushe tutachokea duniani.
hari Kristo umwe gusa. Avuga ati umuntu amwizeye apana ngo acaje mu nzu ngo ajyame amagunira y'ibiharage y'umuceri ibikenya by'inyama kare. Aheruka twigishijwe ijambo na pasiteri ndizeye yuko iyo wizeye umwami Yesu burya nyene uvuze ati ndakwakiriye wewe mwami n'umukiza wanje, uhejeje gutangaza, uhejeje gusohora ibigwanisho, uje kugwana na Satani, ushika uzohambye basogokuru canke inzamba yakabanga ivuge, niyo ntambara tuzoyivamo. Ico gihe rero ntuhagarara gutyo, ariko urahagarara ugashikama. Izi nyigisho mbi zibuza abantu kuvuga. Abantu twara tugendana hepfo ntihari abaheruka kwapfungirwa mu Ngagara, harimwo n'abantu bangaburiye nasangiye nabo mu nzu iwabo babagenzi banje b'inshuti zanje, ngo hariho ngo ishengero ngo abapasitori ngo bababwiye ati kirazira gukorana mu minwe n'abantu muhuye amahoro. Narabubajije none ni kubera iki? Ngo batubwiye yuko ngo gukorana kenshi mu minwe n'abantu ngo rahura n'umuntu harimo abadayimoni ngo aca bakwanduza. Aho twaraheze nace namaza ataraheza no kuvuga icya kabiri nawe ntirona uri kuraca urahatse. Mbega mweho aha murabizi burya hari abadayimoni basumba twebwe bari ngaha nyena, sinzi ibyo ko mubitahura mubizi. Impwe mu mbi ziriko zirayerera aha, sinzi igitigiri twoziha uko zingana. Nace namaza ntirona aha naho yakubwiye kuzocaye uzoguma uhonyora aha ku isi, niho tuzoguma duhonyora. None kwimbwe mu mbi zuzuranya nagira yarabimuye mwaragiye mu ijuru, sivyo? Inyigisho mbi abantu bakamara igihe batavuga, umuntu akigishwa kutavuga, umuntu akigishwa gutanga itike ati ku musozi wo muri Tanzania niho bikomeye. Abantu bakarara bariruka, umuntu akajya amadeni ngo aronke itike yo kujya ku musozi wo muri Tanzania. Bimeze nka bimwe vy'umwami Ahabu na bene Hadadi yamwigenzako. Murazi mu mpera ko bavuze ati Imana y'Abisirayeli ngo ikarahehe, ni bandi bavyibuka. Nuko uyo murongo nawe ntawuteguye nzocaza nawuzanye ubundi bose ngo ni ikara. Urumva abo bana ati hariya mu kiyaya duhuriyeho twobaniga. Mugabo Imana iba ku misozi, mbega iba mu kiyaya, iba mu manga, iba mu nzuzi. Imana iba hehe? Ntuzenye umuririmbyi w'umunyarwanda yavuze ngo ibera hose iki icyarimwe. Turiko turasenga Imana iri hajya muri toilette, wicaye muri toilette hajya Imana irakumva. Ahantu hose woburi Imana nihiri iri kumwe natwe. Ya reka mbanze mbere nkugarukiriza ko onye aho hanyuma ngende gatoya. Hajya rero muri bijya twabonye no kuvuga ko igihe inzamba yakabanga izobivutse. Tubona Daniel cyangwa ibyashiro Yohana iyo mirongo siniteguye neza, ariko agace kamwe muraja gusoma Daniel ajya mu gihimba cy'icenda niwaja kuri 26:26-27 birashika murumva nanje ngira ntangwe mvuge mu gifaransa no kundagira usigura. Ako n'agace gatonye muraja ukabona. Mugabo hari yindi mirongo tuzogira Jesse nkunda gusoma myinshi nitwayandika hajya muzoyisoma. Twebwe inzamba yakabanga niyaramuka ivutse, bajya abantu basinziriye itiro ry'urupfu. Kera nahora niyumvira ngo bazoba aribo bazutse, nkibaza ngo no kuzuka ubwa mbere. Mugabo si cyo Bibiliya ivuga, si ukuzuka kwa mbere, ariko bazoba ari abantu bikanguye kuko barasinziriye. Imana ntiyagenda dufasha canke barabitubwiye, tuzoza turasubiramo tuvyibukanya ko tuvyibagira. Hariho icyitwa umuzuko wa mbere, ariko bazoba basinziriye muri Kristo, bazoba bikanguye. Hanyuma bikanguye, Bibiliya itubwira yuko tuzoca tugenda gusanganira umwami mu kirere. Azoba avuye iyo yarari aze hafi. Ibi mpora ndabigereranya n'igihe twumva ngo Babeli. Mwe bibaza ko igihe abantu bubatse kijya kinara cy'Ibabeli, mwibaza ko ijuru ryo bajyagera hari yarigera. Je mpora nibaza ko atariho ryagera na hatawonye ishuri, kuko Jesse mbona ko ryo barigera hariya hama kabufise ubwenge ngo wiyumvire ko kuba ku munara woshikaye. Ushobora gusanga ko ryari hafi, ryari ahantu umuntu ashobora kubaka ingazi umunara ugashikayo. Mugabo kubera uko kuntu Imana itari bishatse niho niyumvira ibintu ndiko ndabisoma. Mugabo nawe ukoresheje ubwenge ngira wabibona, none baza ko Imana yacigigizayo
ati mukome. Aha tubona ko Yesu azoba rero avuga azananye n'umumarayika, hanyuma umumarayika akavuza izamba, abasinziriye muri Kristo bakazuka, hanyuma ngo bagaca bazukana imibiri mishasha. Baje kuzukana imibiri mishasha bagaca bahitana abazoba bakiriho, n'abakiriho n'abanyene bagahindurwa mu kanya gato nkako gukubita urugohe, ariko bose ngo bagaca baduga hejuru mu kirere gusanganira umwami. Hajya niho tubona iyinga rimwe Daniel avuga ariyo myaka 7 tuzohamara. None ijya myaka 7 tuzoyimara hari ibyiza. Yesu ni hazobari, n'abamarayika bazoba baje, abera bari ku isi yose bizeye umwami Yesu Kristo iyo bava bakagera bose niho bazoba bari. Abo twabuze, abana bacu bapfuye bizera, abagore bacu, abagabo, inshuti n'abagenzi, twese ni murabi gikorane kizoba gihari, mubigereranye mu buryo bw'impwemu, mubirunguruke, mubirabe. Aho ishengero rizoba rikoraniye rivuye mu mahanga yose, ryanesheje imibabaro, ryakoze ibikorwa byo kugororoka, hanyuma tuhambikirwe ibitsibo, tuharonkere impera, tuhahanagurirwe amosozi, tunezerererwe kwabo twarize bapfuye dusubiye kubabona. Haleluya! Twibagira imibabaro yose kuko tuzoba turi kumwe na Kristo Yesu. Hazoba hari ikibazo hehe rero? Hazoba hari ikibazo ku isi, kuko iyo myaka 2, iyo myaka 7 izoba igabuwemwo kabiri. Hari imyaka 3 n'igice izoba ari iy'amahoro n'impore mu isi yose. Kubera iki? Kubera ibintu byose biteye ingorane bizoba byafutanganijwe. Ibiteye ingorane nabyo ni ibihe? N'amareta menshi ari ku isi. Hagaca hari ibihugu binigana, kimwe murumva hariho nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ibindi bihugu bicidogera ati we wigize umupolisi w'isi. Murabizi ko tubona baje munonga, Imana ishimwe ko bataraza hano wacu. Aha muri Venezuela ntibaherukayo ntimubyibuka, umwami Maduro, umuperezida Maduro bakamutora nkaho mengo nigiye batoye, bakamujyana bamuboshe, babonye agira atangure kubagwanya bagaca bamwambika ahubwo ikintu mu maso gituma azungurirwa ku buryo adasubira kwinyagaza, bamujyana uko agomba, bakamujyana n'umugore. Ntimubizi yari mu gasho muri Amerika. Ibi bizoba byahavuye, ibi by'ibihugu bihiganwa. Igihugu cya mbere gihambaye ku isi ni gitunze ibigwanisho byinshi, ni gitunze ibigwanisho roho nyanganda. Ivyo bizovaho ku isi habe leta imwe ishinzwe na Antikristo. Ikindi giteye ingorane n'icyayi nuko hari bihari mu madini, abayisilamu, abana bariya, hari nabo nibaza nti bariko bararondera amahera, batarondera imitima y'abantu. Kandi ivyo nivyo, hariho abatababaye imitima y'abantu bagomba kuzimiza abantu, niba bigisha n'inyigisho zitarizo mu mashengero yabo, hamiramwe imiduga gusa, habaye amaparasere, habaye ibyiza, nta butumwa bwiza bwo kwihana bubayo. Tukaja aha uramushobora kumpa Bibiliya iyi nihinduwe, hakaca haza undi afise nk'iyi, twese ngaho tugakorana dufise mwenizi, burya twomara umwaka wose turiko turaharira ku ijambo ryanditse aha tutararihurizako. Ivyo bizoba bihavuye kuko Antikristo azohashira ishe gusengwa kumwe, niwe azoba asengwa. Ikindi giteye ingorane n'icyahe n'amafaranga. Amafaranga nayo nyene azoba yarahindutse, azoba yahinduye hakora ihera rimwe ku isi. Rimwe abantu basuma baciye mu nzira imwe, niyo bayaronse bayaronka uburyo bumwe, ingene azwi, ingene amenyekana, bagashora kumwe, bakagurisha kumwe, bigaca mu nzira imwe. Aho hazoba rero hari amahoro ku isi, kuko azoba yitwa ko atoye umuti w'ingorane ziri ku isi zifatiye aho nyene. Iyindi myaka rero 3 n'igice nayo bazoba barimo, nuko tubona mu butumwa bwiza bwa Matayo aho tubona Yesu avuga ngo muzobonera cya kizira cy'ubuyobe gihagaza hera. No kuvuga yuko rwa rusengero rw'Abisirayeli rwasubiye kubakwa Moriya, nambari Moriya hajya mu Palestina, nuko azoza kahagarara nabo bameze neza, bariko barashikana ibimazi, basenga Imana, bahimbaza Imana, hanyuma yinjire mu rusengero ahagarare, acavuga acagirwa kwatangaza itangazo rivuga riti nta yindi Imana ikwiye gusengwa atari jewe. Ivyo mwabikuye hehe?
ariko nabo kuko bazomwankira, kuko bazomugwanya, nawe ntihazosubira inyuma akaja gupanga amahanga yose yava kagera kugira ngo baje gutera Yerusalemu, kugira ngo baje gufata abisirayeli babake rwa rusengero. Ngiyo ya ntambara ivugwa rero ya Haramagedoni izoba itanguye. Igihe tuzoba turi mu ijuru twebwe tuzomanukana n'umwami tuzananye nawe ku mpera y'irya ntambara aje kuyitsinda, kuko rujya rusengero ni ngombwa ngo ruba rwazoshikiramwo n'abaririmbyi bamuririmbire. Duce dutangura kumara imyaka 1000 turi muri paradiso y'Imana. Ivyo reka banze rero ndabigarukirizaho, ngira sinzovyibagira namwe ntimuzovyibagira ko twagarukirijaho. Ico ngomba kuvuga none ni icyayi, abana b'Imana dukwiye kwifata gute, dukwiye kubigenza gute? Nakabazo nari nabajije bwa bundi, ego nimubuze nivyo. Nakabazo nari nabajije cyagihe, mbega turiteze ko Kristo azogaruka? Okay, mbega namba twiteze Kristo ko azogaruka, hari bitugwanya bitubuza kumwitega? Mbega ivyo bitugwanya bitubuza kumwitega, twebwe twobigwanya tukabishobora? Burya twebwe twobihenura twovyikura. Nico gituma ngomba kubwira abantu ntiri bishengero byo kumenya bijya nababwiye amaprograme yose yo ngaha, indirimbo zo ngaha, amakohare ahari ukwangana, ingene urutonde rw'inyigisho rukurikirana. Kwa gatanu tuzadufise izindi nyigisho, ku wundi mukozi w'Imana azotanguye izindi. Kumenya ivyo gusa abantu tukagoma turundanye hamwe, abantu bagacubura ntibihane, ntibisigura yuko twiteze kugaruka kwa Yesu. Namba twiteze kugaruka kwa Yesu, twemera ko turi mu ntambara. Waracumuye, ihane ibyaha vyawe. Ngekada kivuze nabi ko nanje menga sinishizemo. Twaracumuye, twihane ibyaha vyacu kugira ngo tubabareretse ukugaruka kwa Mesiya. Abantu bafise ivyumviro n'imigabo mibi yo gusubira inyuma, guheba ibikorwa by'Imana. Kera twarakaka, twari nk'inyenyeri, twari umuco urashe. None ubu twami bijabija, twami bitagira akamaro, turi ingozi zikiri mu miryango, turi ingozi zikiri mu makartier, turi ingozi zikiri hirya no hino. Tubihindure, twitwa bareretse ukugaruka kwa Yesu. Abantu batarakira umwami Yesu, Bibiliya ivuga yuko tubabwira ko bameze nk'abapfuye, naho bagenda bameze nk'imivyimba, yuko bakwiye guhindukira bagahindura ivyumviro vyabo, bakakira umwami Yesu kugira ngo baronke ubugingo budashira. Apana ngo baronke amatungo, apana ngo baronke ibihinda ivyo biza mu nyuma, ariko baronke ubugingo budashira. Nico gituma mu guheraheza ngoma ngo saba abantu bave hasi bahaguruke dusenge dusaba Imana idufashe kurereka kugaruka kwa Yesu Kristo. Hanyuma mugabo sabe abantu batarakira umwami Yesu bari hano, nibo bonyene mpamagaye, ndabahamagare bashike hano biyerekane ko bahari, hanyuma abakozi Imana babasengere. Tuve hasi duhaguruke. Azogaruka vuba uko yabisezeranye natwe, agiragaruke, azogaruka